Twatanguranye abana 40 uyu munsi muri projet duheruka gukora muci muri 2025 twayikoranye n'abana projet yitwa vacances utiles biruhuko vy'ingirakamaro n'abana 80. Nico gituma rero ubu abana turiko twagomba gutangura kokipa muri 2026 twashaka abana tuzomara n'imyaka 4. Ko nagenda muhira nkarira nkabwira abavyeyi sinzoja muri fete scolaire ndafise abagenzi banje 3 tazoboneka 4 nyashaka kubafasha nabo barihe nkiriza muhira bakampa 1000 nkarihira abana 4. Harya Imana iguhamagaye nturindire ngo uronke ibintu kugira utangure. Oya natanguriye kuvyongezako. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri. Ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe. Turabaramukije bakunzi b'ikiyago TV show, turabahaye kaze mu kiganiro cacu aho turi kumwe n'umutumire wacu ni n'umukozi w'Imana kaba kandi arongoye na association yitwa Kazoza Initiative bajejwe kwankadra abana ahanini abana bo mwibarabara. Umutumire wacu ni Nahimana Yvon Thierry. Turaguhaye kaze Thierry mu kiganiro cacu. Ndabaramukije mwese ndetse n'abariko baradukurikirana aho muri hose. Ego turagushimiye rero twagomba utwidondore mbega Thierry ninde muri make? Ego murakoze cyane. Nitwa Nahimana Thierry ndongoye kandi nije natanguje ishirahamwe Kazoza Initiative, ishirahamwe ryitaye neza y'ibibondo mu kubakurikirana mu kwiga no mu bindi. Nkaba bangaye Bujumbura ndubatse kandi ndakunda Imana ndanayikorera mumva ko muri bikorwa bishira hejuru izina ryayo kuko uriko witaho abo bantu bababaye nivyo Imana yikunda nivyo yaraduhamagariye. Ego mbega Thierry ni umukozi w'Imana mu ishengero rya hehe? Nsengera muri eglise yitwa Eglise d'Amour Sans Frontières mu Gatunguru. Ego mbega Thierry woba wakuriye mu muryango ukijijwe canke agakiza mwahuye waramaze kwegirwa imbere gatoyi? Nkuko mubizi mu buzima dusanzwe dukurira mu Burundi tukunda kuvukira muri Eglise Catholique. Naje nuko abavyeyi banje niho mama wanje yari umu libre methodiste, papa wanje yari umu katolika. Tuca dusanga baraganiriye batarubakana bati rero twe dufuye tudasangiye ukwemera mugabo papa ati jewe ndabisiporta turabana mama nawe ati nanje turabana ndaguma iwacu mugabo abana bazosengera mu katolika. Uko niko nanje naciye nkura nsenga muri katolika mugabo nkiri umwana narabaye muri Sunday school. Twakurikira mama dukuze tukagenda gusenga mu gatolika tugahabwa bijya bose abandi bahabwa urusangi ruto rukuru n'ibindi. Ndabandanye narize no mu seminari mugabo nagiye gukizwa muri 2022 rumva turi muri 2026 haze nk'imyaka 3. Rero urugendo rwanje rwo kwizera nuko rwagenze mugabo ndashima Imana ukonde uyu munsi nico yangize
ya kandi ndabinezererewe cyane Yego. yego. Murakoze. Mm. Uratubwiye ko uwo mwana yavukiye mu muryango ukijijwe hama kandi urateba urakura nawe urabandanya muri iyo nzira y'agakiza. Yeah. Tugitangura watubwiye kandi yuko uri nawe watanguje ishirahamwe canke association Kazoza Initiative. Mbega Thierry, ico ciyumviro caje gute? Aha navuga byinshi. Bwa mbere Imana iturema, bariko muradukurikirana mu nyumvirize cyane hano hantu, Imana ituremana intumbero. Burya iyo umwana avutse mu isi, ababyeyi bigina ukuboneka kw'ikibondo, mugabo mu ijuru naho bigina mission ije gukoreka ngaha mu isi. Novuga ko rero uko iciyumviro caje ngo uyu munsi mbe ndi ngaha kubw'igikorwa nkora, rwaba urugendo rutoroshe. Gusa niga nko mu myaka ya 4 muri primaire, ndibuka ko nagenda ntanga utuntu mfise muhira, twari tubayeho nyene bibayabaye, vyari bimeze neza niko nabivuga pa raporo y'ubuzima dukuriramo mu Burundi cyane cyane ruguru. Abavyeyi banje barakorera leta, nkigana n'abana bantaho nikora, nkabona uburyo bigamwo ko budashemeye, kubura ikaramu, kwiga mu makaye adakwiye, ugasanga bandika imbere n'inyuma. Gabo nanje ndiheza ndavuga nti none ko jewe navutse muhira bihari, nta kaye ndira, nta karamu ndira, aba bana nabo bakaba barinda kubabazwa kugira ngo babone ingene bashobora kubandanya amashure. Ndumva Imana ingiye imbere nkakura, nzogerageza gukora ikintu nanje ku buryo aba bana bahura n'ubuzima n'izi ngorane, ngerageza igitigiri cyose nshoboye ndagifashe kwiga bamerewe neza, ataco bipfuza. Rero ico gihe nari muto, harya Imana iguhamagaye nturindire ngo uronke ibintu kugira utangure. Oya, natanguriye kuvyo ngezako. Ndibuka ko hariho amafete scolaire yaba kera umwaka uheze, ugasanga abana twigana mwana twicarana yabuze amahera ariha, twariha 100 ry'amarundi canke 200. Nkagira nti oya, ibi ntivyogenda gutya. Ndibuka ko nagenda muhira nkarira, nkabwira abavyeyi sinzoja muri fete scolaire, ndafise abagenzi banje 3 tazoboneka 4, nashaka kubafasha nabo barihe. Nkiriza muhira bakampa 1000, arihira abana 4. Hari n'abo bavuga bati ushoboye gutanga ibiharage nta ngorane, bakakwegzija ibiharage utanga, ubikwijije n'amahera watanga. Natwe twararima, twari dufise amatongo, kugira mama nti ibiharage by'abana 3-4 bagaparticipa. Nabona abo bana baje muri fete scolaire baryohewe, umva nanje ndaryohewe. Ariko kandi narakunda gusenga. Ndibuka ko mu myaka nk'iyo wasanga nkoranije abo tuvukana canke abagenzi babo, ndiko ndababwira ibintu by'ijambo ry'Imana. Sinibuka ivyo navuga, nari nkiri umwana, muga ndabikora na mama arabimbwira ko navyigenza muko. Rero mu 2016 nari nkwije imyaka 16 nyene, niho nagiye nashikiwe n'ikibazo c'ubugwayi giturumbuka budasanzwe, niga muri internat muri petit séminaire. Niho naboneye ibibazo naciyemo, ngira nti nukuri caciyumviro nagize harageze. Sinobigaruka ko ikiganiro dusa umwanya muto, mugabo nashatse mvuge ingene ihamagarwa ryanje ryatanguye, igikorwa ndimo uyu munsi. Rero muri make maze kugira mu ico gihe
naciye ndondera abajene batatu tuba bane tuca dutanguza groupe yitwa Power of God. Mugiye muri history ibikorwa vyacu biri ku marezo sociaux muzosanga amarezo sociaux yacu yabanje kuba yitwa Power of God nyuma yuko ahinduka Kazoza Initiative. Tuvugana ko tuzogendera piliers zitatu: gusenga, gufasha kuririmba. Nibaza ko ikintu kinini cadufashije twarasenga prime. Bajene ubu mwaragize novuga usigaye bishiramo ko ibintu vy'Imana bidakora, ibintu vyo gusenga bidakora. Mugabo je suis le témoin ndumwe mu vyabona kw'Imana ifasha abantu basenga babishize ku mutima, babishize ko n'umwete. Ya rero naho twatanguriye turakora, dutangura gufasha abatama n'abatamakazi. Urumva ni ushobora kuvuga ati none ubwo buryo mwabukurahe? Ibifungurwa twarabironka mu mihani wacu tukabitanga, tukagendera abatama n'abatamakazi tukabaremesha, abagwaye tukabasengera gutyo. Rero muri 2022 twarabandanije turiga amashure. 2022 niho twatanguye gukorera i Bujumbura, twinjira no mu gikorwa c'abana n'uno munsi. Rero mba ko turiko turakimara mu myaka 4, ariko urugendo rwanje nubwo imyaka 10. Muko umunani nzogera anniversaire y'imyaka 10. Ndi muri iki gikorwa kimwe. Murakoze cane. Mbega mukozi w'Imana Thierry, uratubwiye igikorwa ko mugiye gukwiza n'imyaka 10 caratanguye. Nago narifise akabazo gatoya, mbega uko mwatanguye igikorwa mungana uno munsi niko mukingana? Nkuko mubizi igikorwa cari cyo cose kigira intambamyi bihuye. Sinovuga ko abo turi kumwe kwabaye kudendebukirwa. Urumva kumara imyaka 7 8 uko uriko urakora igikorwa atanyungu atamafaranga uronka, si vya bose. Twari bane, mugabo muri 2023 abo twari turi kumwe barashoboye kuavansa baragenda mu bindi bikorwa bitandukanye. Mugabo jewe narahisemwo ndavuga nti nimba nariko ndakora bino bintu nkabihagarika kubera ubuzima abo nari naraziganirijwe gufasha bose, mba meze nk'ubahagarikiye ubuzima. Naho Imana itabura ingene ibigenza, guheba mission ni bibi cane. Umuvugabutumwa wo muri Bahama muri Amerika yitwa Manro niwe yigeze kuvuga ati ikintu kibaje cane mw'isi si ugupfa, ahubwo gupfa kubaho utagira intumbero, kubaho utagira ico uriko urakora, ico uriko urafasha mw'isi, ko Imana iturungika mw'isi, turungikanye mission. Rero jewe vraiment novuga nti Imana yaramfashije ndabibandanya, ngabo bandi baragiye mu bikorwa bitandukanye byo ku buzima byo kwiyungunganya. Ubu rero nsigaye ndumwe, ariko mu nyuma narashoboye kuca ndonka abandi dukorana, aho twavuye twimuka tugira association turanayagreya. Mugabo muwo twatanguranye nasigaye ndumwe, mugabo ndashima Imana mu nyuma yarabigenjeje neza, murabona ko meze neza. Uratubwiye ko abandi bavuye bafatirwa, urasigara wenyine, ariko Imana irabikora, uraronka abandi mushobora gukorana. Igikorwa mwatanguye si igikorwa coroshe namba. Mbega nizahe novuga challenge canke intambamyi muhura nazo mu gikorwa canyu? Ubwa mbere hariho ibintu dukunda kuyumvira kenshi, bwira aba visionnaire, si ikintu ushaka gutanguza kubaka
ko ari ugufasha abantu yaba ari entreprise yaba inyubakwa canke ibindi mugabo ugasanga twiyumvira kenshi ko intambamyi ya mbere ari amahera ari uburyo mugabo mu by'ukuri ikintu nabonye kuri tere intambamyi ya mbere tugira si uburyo ubwa mbere aba bantu dufasha abantu bana dufasha kenshi hari haba usanga ibibazo babamo canke kuba barabaye imfuvyi barashikiwe no gutandukana ko abavyeyi babo babiri umwe aribana amadivorce y'abavyeyi n'ibindi ibituma abana baja muri vulnerabilité ni byinshi ugasanga vyarabononye mu mitwe ku buryo naho wogerageza kumufasha uno mwana atiyumvisha ko azopfa agize ubuzima bwiza intambamyi rero ya mbere jewe novuga mpura nayo muri mission yanje ni uguhura n'abantu batabitahura hampande yo gufasha umwana usanga ufise ikibazo cyo kubanza kumwumvisha ko urugendo arimwo mu by'ukuri atari ugwi wiwe kuko twese turafise kahise kandi tukihweje ntikari gasanzwe yaho twari kugira defense tugira kuyu munsi twoba turabo turibo mugabo aba bana rero usanga barihebye ni kuvuga usanga dufise nimba umuhaye amakaye ufise n'igikorwa cyo kumwumvisha ko ingene azoyakoresha no kuja kuraba umuvyeyi ukamwumvisha ko ishure rikirimwo ubuzima urumva ni intambamyi ya mbere gukorana n'abantu usanga ko igikorwa bataciyumva kumvisha abantu igikorwa hanyuma intambamyi ya kabiri ni kibano dukoreramo ugasanga abandi abavyeyi ntibashoboye guhimiriza abana kubera ko nabo birirwa bariruka namba ari umuvyeyi umwe afise abana 9 arondera ingene bobaho ava mu gatondo muhira mu gatondo agataha 3 saa 4 z'ijoro ntaba hafi babana iyo niyo ntambamye mbona nyamukuri wa miki gikorwa solution yayo nuko Imana nyene gushoboza ikagukomeza yindi novuga ya kabiri iyo turonsa abafatanya bikorwa benshi birorera igikorwa kakigabagura kuvuga nsangaruka iyo nayo kiba nk'intambamyi kudahura n'abantu dushobora gusangira ico gikorwa hanyuma ya nyuma n'uburyo n'umurazi byose bigirwa n'uburyo ariko izo zibiri zirahambaye cyane yego cyane murakoze cyane uratubwiye intambamyi muhura nazo mu gikorwa canyu kandi igikorwa canyu nticoroshe namba kuko nivuga butumwa ariko riciye mu bundi buryo bwo gufasha ego mu bana uno munsi muba mugeze mu bana bangahe muba muri ko murafasha muri iyo association twatanguranye abana 40 uyu munsi muri projet duheruka gukora muci muri 2025 twayikoranye n'abana projet twa vacances utiles biruhuko by'ingirakamaro n'abana 80 ariko kwakira abo bana twari dufise programme iryoshe biyamiza bakina bakiga ijambo ry'Imana intumbero y'ubuzima bakiga n'ingene bashobora kubana n'abandi mu kibano badasuka ibikomere bafise ku bandi bana bakubitana n'ibindi urabibona uko hariko kino imipira n'ibindi urumva yari programme iryoshe twakiriye abana benshi tuvuga 80 kuko nibo twasozeranye umugabo hari igitigiri cyaduga kandi twarabakiroko muri make ubu nta bitigiri dufise rero nyezina turiko turakorerako kuko ikigo dukoreramo ni Ecofo Kinama 4 ubu tukaca twakira abana bari mu mashuri ari aux alentours Kinama Kamenge gutyo Gasenyi za Gatunguru mw'ivyo bice nico gituma rero ubu abana turiko twagomba gutangura kokipa muri 2026 twashaka abana tuzomara n'imyaka 4 ubu rero ikibazo turiko tugihura naco nico
kurumva abana bazomara imyaka ine bisaba ko tubona abana bari suriye turiko dufata tubarondera mu mihana dutegura abo bana kugira ngo tubakire bari pour yo kugumana natwe tureve iyo potentiel Imana yabaremanye nabo bakure baba bana bashobora kugira akamaro ku miryango ku gihugu batogire n'ingo nziza nkuko natwe Imana yaziduhaye. Murakoze cyane muratubwiye mwatuyagiye kujanye n'urugendo rw'agakiza kanyu n'ihamagagwa ryanyu ryo gufasha ryo kuvuga ubutumwa biciye mu gufasha. Ego Imana ibibahezagire cyane kuko si igikorwa coroshe namba. Ego rero mu kurangiza ikiganiro cacu nagomba akajambo ubwira abatumire bacu bariko baragukurikirana kuri Ikiyago TV show. Ego murakoze cyane. Ubwa mbere nagira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro, ariko cyambere no basaba ntikube kuraba gusa ariko kigira ico kiguhinduriye. Nimba uri umujene ufise Imana wumva yakubivyemwo mugabo wagumye utinya gutangura kibigiye 2026 ihere vuti ya interview naravye kuri Ikiyago TV show yarandamuye kubera natwe kuba natumiye uyu munsi kuba Kristo yantumiye ni si kubera ko yavyiyumviye ni Imana yabishatse ko uyu munsi urabaye interview. Rero ndagutumiriye ubwa mbere ntibiherera ahantu urashobora no kutabona umujene ukuze mperuka guhura n'umuntu w'imyaka 50 ambwira ngo ngiye kudekuvura ngo uci Imana yandemeye ico nari gushobora gukora nkiri umujene ubu ngo kandi nagitanguye. Rero imyaka ofise peu importe canke ahuri ni igihe cyo gutangura. Ni igihe cyo gutangura ufise ikibazo wombaza canke intambamye iri kurahura nazo ndashobora kugufasha kukuba hafi. Wosaba nimero zanje kuri Ikiyago TV show bakaziguhereza nta ngorane. Nico cambere. Kigira kabiri ndabahimiriza abantu gukora ineza, kora ivyiza ahuri ntibisaba uburyo. Urashobora kugaburira umuntu ashonje rimwe. Jambo ry'Imana Yesu yavuze ngo guzoba yarahaye n'igikombe c'amazi ijoro ntizokunanire, n'igikombe c'amazi gifite agaciro. Ugerageza ahuri ugire neza. Hanyuma ubwa nyuma mpimirize abumvise mission turiko turakora muri Kazoza Initiative. Turiko turera abana Burundi bw'ejo n'isi y'ejo. Abifuza kudushigikira cyane kwifatanywa natwe mu byo nadondaguye uburyo n'ibindi kwitanga turabahaye ikaze. Imana ibahezagire cyane. Ego murakoze cyane mutumire wacu umukozi w'Imana Yvon Thierry. Turabashimiye ku butumire bwacu ko namwashuye kubwitaba nibatsiko no hanyuma muzo kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ego ni mwantumira nzoza fanye nakanya kujya nyene nta kibazo. Mbega abokenera kuraba ibikorwa byanyu mwoshobora kubabwira ama platform muri ko murakorera ko uyu munsi? Ego ibikorwa byacu cyane biri kuri Facebook. Wanditse Kazoza Initiative tubona page yacu. Hari ibikorwa twagiye dukora kuva muri 2022 gushika uyu munsi. Hanyuma turafite na website kazozainitiative.wordpress.com. Abimva dutangura wezi 3 kazozainitiative.wordpress.com yamvuze mu Congereza. Hanyuma turakoresha Twitter, turiko LinkedIn na YouTube na TikTok platform zose rezo social turiko. Wandika Kazoza Initiative ucubibona ibikorwa tumaze gukora. Hari n'ibiganiro tumaze gutanga bijanye no kurera abana ko bana bokurikiranwa muri PJ Classic FM biriyo, muri Indundi TV biriyo, n'ama event matandukanye twagiye dukora Bishop TV n'ahandi. Wanditse Kazoza Initiative birashobora kuza mukabiraba.
nimero nayo mushatse kwakura mu ishirahamwe ni guteranya 257 66 295 337 nuko mushobora kudutora. Gmail ni initiative@gmail.com. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Abokena kandi kubafasha mwumvise yuko sivuga butumwa ryoroshe namba, tubafashe tubatera intege mwivuga butumwa ryabo kugira ngo nabo boroherwe. Uwari karabashikiriza ikiganiro ni Akimana ni Krista. Turabashimiye cyane rero bakunzi b'Ikiyago TV show abakurikiranye mwese ikiganiro, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira mwarahezagiwe cyane.